Ujanye n'urumuri rw'amahoro aho icivugo kivuga kiti ndongozi rumuri rw'abene gihugu mu nzira ituroresha ku gihugu giteye imbere. No kuvuga rero indongozi iri ngaha yose wumve yuko urumuri warukozeko, kandi kuba warukozeko ntikwari kugira ngo ufate ifoto gusa, kwari kugira ngo wumve yuko urwo rumuri rukuzaniye izindi nguvu kugira ngo nawe ushobore kubera urumuri rwabo urongoye mu kubaganisha muri rya terambere, mu kubaganisha kuri rya hangiro ry'igihugu giteye imbere turiko turajamo. Ibibi ntitwifuza gusubira iyo twavuye, twifuza nyabuna gutera tuja imbere. Rero ko nagize Imana nkaba mbona urwaruka ngaha, ndabahamagarire gukunda ishure, mukunde kwiga, mwige mudakebaguzwa, mwige mufise intumbero. Uwo ari we wese yihihangiro nk'uko n'igihugu cihaye ihangiro, namwebwe mwihihangiro wiga uvuga uti nifuza kuzobiki, wiyatureko neza, kuko utiyaturiye neza nta wundi azokwaturira neza, ariko wiyaturiye neza n'Imana icihezagira ivyo wiyaturira. Muravyumva rwaruka? Muravyumva? Mwihe ihangiro uvuga uti jewe nifuza ko ninaheza amashure nzobiki. Ntutinye kuvuga ico wiyumvira, ntutinye kuciha kwihangiro nico Imana iheza igahezagira. Nkasaba rero kandi n'abavyeyi kubandanya mushigikira kandi mufata neza urwaruka rwanyu, na cane cane kubijanye n'isuku. Nyakubahwa murongo ishirahamwe ry'intwara rumuri, nkaba n'intumwa ya Sebarundi muri iki gikorwa, mu ntara ya Buhumuza twarihaye ihangiro yo kugira isuku. Isuku aho tubaye, ahahurira abantu benshi, no ku mubiri wacu. Tugeze mu rwaruka twarahamagariye abavyeyi ko bogerageza kurondera umwambaro w'ishure w'abana ubatandukanya n'abandi bana batiga, hanyuma kandi turanabahamagarira kwambara ibirato. Intwara rumuri muti bigenda gute, zaje kubera iki muri iyi ntara, mbere no muri komine tugezemo ya Ruyigi, zaje zifise irihe jambo? Musi nyene icubahiro yugurura urumuri rw'amahoro inshuro ya 19 yagize ati mushikanire mu bene gihugu na cyane cyane ku ndongozi ijambo ry'urufatiro, ngira ngo nko muri Bibiliya niko nobivuga, ry'urugendo rivuga riti indongozi rumuri rw'abene gihugu mu nzira ituroresha ku gihugu giteye imbere. Nyene icubahiro rero arongera ko ati mushirire urumuri indongozi ku nzego zose za komine, aho bita indongozi, abadandaza, abakuru b'imirimo yaba iya leta canke y'abigenga, aho bose ni indongozi zitegerezwa kuronka umuco uzimurikira kugira ngo nazo zimurikire abenegihugu zirongoye. Uru rumuri rero turuharura ku ndongozi nk'itara, itara ribanza rikamurikira indongozi ku benegihugu, mbere mu nyuma rikamurikira n'abenegihugu izo ndongozi ziba zijejwe. Mwabonye ko mu ndero havuzwe yuko hariho iterambere ryabonetse, aho intara yaraye ya mbere muri cya kibazo cyo mu mwaka w'icenda. Isuku kuri aba bana izo bigisha
gukura bafite isuku gukura bambaye neza ni navyo biri mu bijanye na bimwe bita development humain gutera imbere k'umuntu ku giti ciwe biraboneka ko abana bazovamwo abantu bateye imbere kandi bazobonekamwo abantu bazoshobora gukurikiza imbonakazoza duhamagarira twigisha abenegihugu kugira ngo dushobore gutera imbere udasa neza. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza